Kidobozi mukurikirane Dunda Entertainment TV twamubonye muri warubizi yavuze n'ahandi hashika hane ubu bimeze gute ko wabihagaritse uzobigarukamo muzombwire ujya nani rongoye warubizi ani Esperance tubisaba Imana ani Esperance tubisaba Imana hanyuma sinigeze nifuza kuva muri warubizi ego no jamais haje no warubizi ndayikunda n'umutima wanje wose urayikunda depuis des années passées jusqu'à maintenant ndayikunda ariko yarandeze deja warubizi ne yankuye makambi nshikana no mu gisagara cya Bujumbura ego ampangira inzu mbaho ndakina film mbayeho ubuzima buri yoke je vraiment aho ndi hose nzo kwamanda muhayagiza rero yahabaye yatumye mbayo ni wari ajeje yitwa Dete directeur technique ego sinikwenda muvuga mu izina ariyizi niwe yatumye vraiment warubizi nduzi biganza warubizi ukavuga uti ndagusezeye muri warubizi ego navuye na presence filime zine naragize album ya comedy irahari biyitse yahejewe no guturunwa iri barasi kuyipostinga I don't know what happened ubwo ntibayipostinga voilà navuye urumva ari ibi ama activity ndiko ndagaragaza mazima mwese mudukurikirana kuri Dunda Entertainment turabaramukije mwese muriko murakurikirana Dunda Entertainment turabaramukije n'umushitsi uno munsi abatamuzi uyu mugabo sindi ko ari umugabo no ndacyari umusore lamutse abantu rero je vous salue avec une grande satisfaction si ça va moi aussi ça va bien merci ça va bien merci Dunda TV Dunda Entertainment izina ninde gabaje ni Mr Kidobozi official Kidobozi official iri hehe Kidobozi official YouTube Facebook Instagram Kidobozi store YouTube ni Kidobozi store nuko nyene ego maze kumva ijambo story cyo umuntu bari karakora utazi Kidobozi asanzwe afise irindi zina gitwa gute Emerinda Barushimana mu byo tukuzi ko nuko kuri Facebook uhaturira akumva kuni ukazi deja ego okay uca witwa umuki content creator mu Kirundi umwanditsi muri rusangi urandika kuri rezo sosio ego entreta sikwandika kuri rezo sosio gusa ndandika n'ibitabo umaze kugera kuri bingahe Kidobo kwandika igitabo kimwe cyitwa umubano mu gitabo umubano havugwa mwiki navuga la vie kiri mu gifaransa ariko nasigura la vie ukuntu umuntu ashobora kubaho dans la vie courante comment on vit avec les autres personnes gute wobana nabandi neza gute wo kwigenza neza nagira hari ku mubano kubyerekeranye na n'umubano wevuga umubano muri societe muri rusangi canke n'umubano hagati y'abantu babiri bubatse n'umubano hagati wo muri societe kuko sino kwandika igitabo cy'umubano w'abantu bubatse kiri umusore ntibangiye kwinjira muri domaine ntariyo byose bisigura ko nje gitabo nanditse ari curiosity donc urusaku ruri negative ega n'ubundi urusaku nigo rutuma abantu bubaka yego ndavyumva urusaku nigo rutuma abantu bubaka mugabo kwandika ikintu kizoserva beaucoup de personnes sikintu ukinirako akeshi ngo baba barize n'inzira zo kunyuramwo zazindi icyo byumva nyene yakanye rero antake ntarahashikaho hane nandika ibyo mbona n'amaso yanjye nkihweza nk'umwanditsi nkabandi n'umusomyi w'ibitabo byinshi yego nkanariza ni hehe urundi babanye ni hehe usomera ibitabo iwanje mu mabiblioteke muhira tuzobasanga biblioteke iwanje uratiza none sinize ndabigura urabigura nk'ubu uhuye n'igitabo ntugisiga mfa kwa gusa ndagikunda ariko kandi kiri interesse n'ubuzima bwejo canke
nshobora gusoma kikamfasha mu byerekeranye n'imibano voilà. Umaze guheza rero kwandika igitabo kimwe ibindi navyo ikindi kigomba gisohoka ryari uzodutumira ko casohotse oya sindagira kugeza kwa ransema mugani ko ndavyumvira hari umupastori yitwa Diodoni niwe tiko turabiganira ukuntu bizogenda ego donc ico gitabo ngira nsohore kizoba cyitwa inzira y'umusaraba niki mu rugo inzira y'umusaraba niki mu rugo nitwo gusiguza mu majambo makeya nta byinshi nukivuga ko mu ngo turazi yuko habamwe misaraba myinshi umusaraba uhora ukunda kwadimira canke kuba wumva uteye ubwoba n'umusaraba wuhe oya aho sinohavuga kwe urabyumva yuko abantu haba hari gucana inyuma haba ni kudivorsa gucana inyuma canke kubyara hanze gucana inyuma canke divorce canke kubyara hanze biba ngo bije uko birafise umuzi ava yuko ivyo biba birafise source yo byazananye kera iyo source yo byazananye kera niyo nshaka kwandika tuyimbe n'umuzi ntibizisubire ntibize bisubire dans la société burundaise bice bifatana woba waravuzemwe n'ivyerekeranye na dote inkwano oya ugomba kunyinjirira ugomba kunyinjirira digitalo sindakiranza digitalo sindakiranza utabura kumbura ndakubwire bya dote kandi ntavyunzi ariko we dote uyivuga ko iki gihe basi ureka igitabo cawe twe turi monde moderne turi mu bihe basi bigezweho twe tuna dote ari bakota sale vendredi tukambara amakoti tugenda muri dote tugataha mugabo ugiye gusoma ibitabo bisigura uburundi ibitabo vya kera ugasoma kazi wa kera histoire y'insiguro ya dote na mariage dote ni ikintu gikomeye ningene abavyeyi baherekeza abana ni ikintu gikomeye n'inzoga bagemura imikenke banwesha ni ikintu kiba gikomeye cyane ivyo rero biri différent na dote zubu nico gituma je nshaka kwandika igitabo donc kedie imfashije ikamba mani gufashije nkine kwandika igitabo kizosubiza abantu kwiyumvira gusubira muri bya bihe Kidobozi ni warongora zo wandika ikindi ntabyo nzi kubera bavuze yuko ngo hariho aho utarashika ni washikayo ugasanga ibyo wibaza bya bindi bita illusion uko wibaza umugore wawe uzomusanga canke uko azoba ameze siko biri uzoca usanga wanditse ikindi gitabo kirekire cy'impapuro nyinshi nizo ndoto mfise ndafise indoto ko nzokwandika igitabo n'imiburi kiba inter africaine tugaruke ngaha aturi Kidobozi dusanzwe tumuzi ashobora kuba yarakinye amaseri amwe muri warubizi nahandi wakinye muri BMT kwa Dodo Fashion ni hatatu Masando TV ukina comedy film hose Masando TV ni filime nanditse ntwara muri higanwa ya Inganji Award warose kibanza kingana gute nawe wa gatatu ukaburi ngaha nyene mbona aturi none ugoma nguruke umere nk'inyoni oya ndahanye namuhiya none kumenga baci bihagarika filime nshasha izo wanditse zose zarasohotse oya ntizirasohoka none urindiriye iki filime cyangwa uri mu kindi kintu uri kurakora ikindi kintu ndakirimo kuko ndafise societe yiwanje yitwa Kifra Bekere ivyo sinobijamwe sije turimo muri kano kanya ariko naho urashobora kuvuga uti Kifra Bekere ikora amasambusa canke ikora ubugari tukaza kuburya ivyo ndavyumva ariko reka manze nishiro kibazo warumbagije sawa sinzimbe gwara ikaze warumbagije haje warumbagije gute mbere niko ndakubaza Kidobozi mukurikirane Dunda Entertainment TV twamubonye muri warubizi yavuze n'ahandi hashikane ubu bimeze gute ko wabihagaritse uzobigarukamo muzombwire ujya nani rongoye warubizi ani Esperance tubisaba Imana hanyuma sinigeze nifuza kuva muri warubizi no jamais aje no warubizi ndayikunda n'umutima wanje wose urayikunda depuis
des années passées jusqu'à maintenant ndayikunda vraiment ariko yarandeze deja warubizi no yankuye makambi nshikana no mu gisagara cya Bujumbura ego ampangira inzu mbaho ndakina film mbayeho ubuzima buri yoke je vraiment aho ndi hose nzo kwama ndamuhayagiza rero yahabaye yatumye mvayo ni wari ajeje yitwa dete directeur technique ego sinagenda muvuga mu izina ariyizi niwe yatumye vraiment warubizi nduzi biganza warubizi ukavuga uti ndagusezeye kandi warubizi biboneka ko muri iki gihe nta gikorwa kirekire barimwo kandi baramaze amezi menshi cyane hari ukuntu habaye tukiriyo twaritanga tumuhe possible ko je na vibra vraiment hagerageza Facebook yabo nkayivibra nkayiduza nkayikonsantra ku buryo bisanga kweri biriko bagenda neza YouTube haje ikintu mugabo ntibararonka ndasha no bitwa abaki abapromoter wabaka cyangwa aba influencer ico gihe rero twakora nk'akazi tukakora nk'abo influencer anko muke influencer abantu bakayikunda kandi yari ifitaniye partenariat na RTNB byahereye oya ivyo sino vyinjiramwo iyo n'amabanga yabo y'akazi jewe nari nk'umumambe ni n'umukozi mfise kontra muri warubizi ndakina mu rwego rwa ama warubizi birahagarara bitamvuye kuko je nari umukunda bikorwa n'umwama n'usanzwe avuga ati rabagaruka twaje turabona kubwire yuko muri warubizi navuye nara presence filime zine naragize album ya comedy irahari biyitse yahejewe no guturunwa iri barasi kuyipostinga I don't know what happened kugira ngo ntiyipostinga voilà navuye urumva ari ama activity ndiko ndagaragaza mazima none ubu uronde tubisaba Imana yishura gute kubyerekeranye n'impano zawe zimeze nk'izijyamitse ino rimwe ayandi mano akiri karakora sino rimwe kuko I have a plan I have a target to bariko randiranje aho turi kumwe ni wa targetinze neza no ndiko ndabigirako ndabigirako deja hariyo umugambi nshaka gusa warubizi dusuye tukabuko ego vyonjohera pa ya Paul ikindi kintu cyose kubera ko urya ntuze urya Anispense tubisa Imana ego arugurutse mu mutwe arugurutse kurongora company icyo ndakimushimira pe none ikibazo cyavuye kibaye le problème ziri abafatanya bikogwa nukuvuga twofata ko ari nka komite executive voilà abafatanya niri hafi yiwe kuko mbere wava ngo jenje ngo no bana ravuye mu bwambere hatangwa yitwa Celeste ego hariho nabo twabona ba Eroge bariya bose baragiye habaye kutumvikana hagati ya dete directeur technique wa warubizi ego n'abarongozi muri abarongozi nanje nari mwe njejwe staff ya warubizi cyari je visibility ego habaye kutumvikana ni kwabaye ni nkuru ndende ego raba bayiruje baragiye baseste baragiye basuma bibi heshi smabi nawe nyene yari muri komite oya yari muri komite ariko yari umwe mu bamambe kandi wibuke ego iyo bakubise shebuje intama zirasanzara icyo ni kindi tumenyereye twese cyane ariko za materiel bari bafise zagiye ivyo sino vyinjiramwo urumva ntabyo kiyizi sino no ndabizi sino si publicité par camera ariko tugaruke tuvugane ingene bogaruka kuko twarabakunda sana ukuntu bogaruka kuntu bogaruka bagakina bakagarukana ntuze bakagarukana ku murongo reka ndakubwira ijambo rimwe ego ni jambo rimwe gusa ryoterwa na Ani ego ndio bigaruka ku murongo Ani napange programme nziza deje ntushobora kurongora company utizi ibijyanye na administration ego ico ni c'est premièrement ico ni cy'ubwa mbere kibanza kuba ubuzi ico bitwa administration l'administration rero uramenya muri administration abashifu shirayo ni bande mbega bafise akaranga mutima kaye gukunda societe yanje utanabiye kubikuzanira inyungu wewe yourself kurabe kubikuzanira inyungu yourself societe mara 3 mois 6 mois irapfa inane 2 ans irapfa ego kwa warubizi nta myaka 3 yamaze kandi wibuke bari bageze ku gwego kandi kiriya gihe hari muri 2000 amakamba hari 2022 duduga za makamba tuduga za karusi gufasha namaze ine somene karusi ko mwaragiye gufasha karusi namaze mutwara imfashanyo
ikarusi ego tuzunguruka amakomine yose n'amazone dutanga mitiwere ku batama ego nubize rigeze kuri onivo ishimishije hariho n'ibindi bintu by'amakreation y'amasite yo gufasha barakrea site amasite web barafasha bakagira n'ibintu by'amabergema yayo sinisho barafasha nabigeme mu mugambi witwa bimenye nawe nabari imbere n'indirimbo hayagiza warubizi abo iriko njya kuri YouTube yitwa ibyiza bya warubizi yo ntumbire ndayiririmbe se muri kano kanya mugabiriko none vraiment society igeze ahantu hashimishije wavuze ko wayamanitse ariko no musi woshobora kudeclansha ukamera nka meshe bakubise ko intuze umwambi bigasubira bikexplosa bikabyuka ntacyo wobigira ko kuvuga yuko wayamanitse ega je nundi byaravyutse biri n'ibishatse ubisunika ngo bitangure gutambuka urumva wogaruka n'ubundi ukavuga uti bagenzi mwararyamye raba tuvyuke kugaruka ni mu gihe uzoba arongoye iyo company y'abarubizi yize uburyo company yiwe ishira ku murongo ku rwego rw'izindi societe ku buryo atakajagari kosura guhaba bon ibaze nka Eroge yo mukiyegeze ageze ahantu hashimishije Eroge kandi yarabiviva yari umuntu ubari hehe none Eroge ari ku kazi hari ikinyamakuru umva cagiye kumutemberera mu kimukoresha n'ibiganiro baje Eroge mu minsi nzomukuzanira ngaha kuri ntuze hari n'inadi umva yamutumijeho umuntu anja kuri soko FM nkatangaza ivyanje nzomukuzanira kuri Dunda Entertainment kuko Eroge yarasanzwe akora nuba arakora muri Université d'Irak Tanganyika umukeneye uramuronka vraiment kandi arakumviriza ariko muga kuvyerekeranye na industry byaragize arakeneye nawe nyene uwo muvyorere impano ego Kidobozi nta bindi byinshi twakubaza ya company yawe ukoreramwe ubu basigaruka ku bya company yanje turashobora kugushorera ivyo ndavyumva urakora mu mamanza urakora amafiriti amagato canke tuzogire ntuze bya babwire nkora iki je Kidobozi official ego amagareti amagato amakeke amasambusa special yego ibitumbura vya mbere urana ko nunga hari ivyo bafunguye muri iyi conference turimo ego bya Kidobozi gusa sawa ego ibintu byinshi antuka turabishira muri rusange ego